Ibiciro vy'ibitoro na petrole vyaragabanutse bimwe biboneka kw'isoko mpuzamakungu. Makamba naho umukenyezi yarafashwe n'igise yibarukira ku murongo aho yaratondeye kate simu. Ibutanyerera harashinzwe ibiciro vy'inyama bishasha. Bakunzi b'ikinyamakuru Imbere magazine, mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Aya namwe makuru tugiye tubashikirize yaranze inondwe. Amakuru yacu reka tuyatanguriye neza mu gisagara ca Makamba aho umukenyezi yafashwe n'igise yibarukira ku murongo aho yaratondeye kate simu. Ivyo vyabaye kwa 22 ruheshi 2026 ku biro vy'ishirahamwe ryo gutumatumanako Econet Reo. Abari ngaho bamenyesheje ko uwo mukenyezi igise camufatiye aho yaratondeye umurongo, ariko abajejwe amagara y'abantu bakaba baciye bahashika baramufasha yibaruka neza. Ubu naho tubayagire mu bijanye no gutumatumanako aho Samuel Muhizi atwara ikigo ARCT yaremesheje abantu baguma bahabwa ubutumwa bugufi n'amashirahamwe ya Limitere na Econet buvuga ko boje kwandikisha amakarte simu yabo. Yagize ati ntawe bokugarira umurongo wiwe ngo nuko atawandikishije gushasha, kuko bishobora gutwara ikiringo c'amezi 2 cyangwa 3 ngo nayo kuzimaze kugagwa zozo asaba yuko zokugururwa. Ivyo akayabishikirije inyuma y'imirongo miremire imaze imisi yibonekeza ku mabiro ya Econet na Limitere i Bujumbura ndetse no mu gihugu hagati. Hari imyidogo hagati y'abadandaza amayinite n'abayagurisha, aho hageze ku mugoroba ugiye kubaza umuaja wa Limitere abeshi batakwemerera kugura amayinite canke amamega kubera uruhombo bahagirira. Bamwe mu baganire na Imbere magazine bagira bati biraduteza uruhombo kuko abaguza amayinite baje kugura ntibariha iyo batabonye message. Izo message zigateba kuza bagacaguma barungika incuro zirenga 2 bikanka. Uwaguza amayinite akigira maze uwayadandaza akaza kubona message yuko yagurishije amayinite uwaguza amayinite yamaze kugenda. Kuri ico kibazo nyene ishirahamwe ryo gutumatumanako Limitere bishuyeje Imbere magazine ko atakibazo kihari, ahubwo iyo service yanse buhamagara kwijana bakabaze ikibazo cahabaye. Ariko abaguzi n'abadandaza b'amayinite bamenyesha ko iyo bahamagaye kuri izo nimero batigira babitaba. Ibutanyerera muri komine Ngozi harashinzwe ibiciro bishasha vy'inyama z'inka n'iz'ingurube, aho kuva kwa 22 ruheshi uno mwaka nyene ikiro c'iburete kikagurwa amafaranga 2028, nayo ikiro c'inyama y'ingurube ico beshi bita kabenzi kikagurwa amafaranga 1018. Nkuko biri mu itangazo rya musanteri wa komine Ngozi Dominique Ndikujyayo ryo kuwa 19 ruheshi. Ivyo biruko mu gihe ikiro c'inyama y'umusoso w'inka cari hagati y'30 na 35 kandi ibiciro vy'ibitungwa ku masoko ngo vyaragabanutse bimwe biboneka. Ubu naho reka tubayagire ku biciro vya petrole aho vyagabanutse ku isoko mpuzamakungu ku giciro kitari bwigere kiboneka inyuma y'iyugurwa ry'umuhora wa Hormuz, umwe mu mihora icamo petrole n'ivyuka vya gaze kw'isi. Mu mezi aheze ibiciro vya petrole vyaraduze cyane kubera ingorane zatewe n'ifungwa ry'umuhora wa Hormuz. Uwo muhora ucamo hafi ibice 20% vya petrole yose ikora kw'isi, ku buryo ikintu cyose gihungabanya uruja n'uruza rwaho gica kigira ingaruka ku biciro vyo ku rwego rw'isi. Mumenye yuko ibintu vyatanguye guhinduka inyuma yaho Amerika na Iran bashiriye urukumu ku masezerano yo kumvikana kwa 17 ruheshi 2026 ategekanya imisi 60 y'ibiganiro ku bibazo vya nucleaire n'ibibazo bijanye no guhagarika intambara. Ivyo vyatumye umutekano ugaruka buhoro buhoro muri uwo muhora. Amato atwara petrole, gaze, ifumbire n'ibindi bicuruzwa bitangura gusubira kucamo. Abahinga bavuga ko ukugurwa kwa Hormuz no gusubiraho kwa mahoro muri ako karere bishobora gutuma igiciro ca petrole kigabanuka bimwe biboneka. Ubu naho reka turabire hamwe ivyononekare mu isoko y'imbaho ya Jabe iri mu gisagara ca Bujumbura. Iri mu gisagara ca Bujumbura neza na neza muri komine Mukaza. Atari atatu zirasha ivyari bimaze gukorwa nk'ibitanda, ububati n'intebe eka n'ibindi nivyo vyahiye mu mpanuka y'umuriro mwinshi cyane wadutse mu isoko y'imbaho ya Jabe mwijoro ryo kuwa 21 ruheshi 2026. Mumenya ko uwo muriro gushika n'ubu ntiharamenyekana inkomoko yawo, ukaba wadutse nk'igihe cy'isaha 7 z'ijoro.
Abahora bahakorera batari bake baraguye igihumura baraje no mu bitaro, ariko abajeje intwaro n'umutekano bahashitse kare barakinga ntawashoboye kuhasiga ubuzima. Abo bene guhisha ivyabo bavuga ko itigeze ikingizwa mu mashirahamwe y'ubwishingizi, ariko ngo harimwo bake cane bashoboye gukingiza ivyabo. Abaserukiye ubushikiranganji bw'ubudandaji baraneguye raporo ijanye n'amasoko yo mu gisagara ca Bujumbura kuko atasoko nimwe ya leta ifise ubwishingizi. Abadandaza nabo ngo bakingiza ibidandazwa vyabo ku bice bitarenga 2%, bagasaba abadandaza guhindura imyumvire. Reka dusozerere amakuru yacu ku ruhombo rw'igihugu c'u Burundi giheruka kugira, aho catakaje isoko yo gushorera amavoka i Dubai y'amadolari 4.7 ku kilo. Iyo soko ikaba yaciwe itwagwa n'igihugu ca Kenya. Nkuko vyashikirijwe na Fidelite Nzitonda, umwe mu badandaza yariko agerageza kurondera isoko y'amavoka hanze y'u Burundi, mu nama yashikirijwe n'umushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigenderanire. Uwo mudandaza yamenyesheje ko Uburundi bumaze guhomba amasoko atari make y'amavoka, aho yatanze akarorero ku isoko ryo muri Maurice y'amadolari 6 ku kilo ryatwawe n'igihugu c'u Rwanda kubera amasezerano ivyo bihugu vyari bifitaniye. Uwo mudandaza akaba yasavye ko mu buserukizi bw'u Burundi hobaho abakozi badasanzwe bokurikirana ibibazo vy'abadandaza n'abashaka gushora ku masoko yo hanze. Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi Edouard Bizimana yamenyesheje ko abashaka gushorera ibidandazwa vyabo hanze bokwitura ikigo ADB kugira ngo baroswe amakuru n'ubufasha bikenewe. Bakunzi namwe muhorana na Jimbere Magazine, turabashimiye naho butaha murakoze.